Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije kandi mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Ndacyabandanya gushinga intahe, tugeze ku audio ya 16 canke se ku video ya 16. Ego kandi bana b'Imana nkitangura gushinga intahe, je narinzi ko ari ibintu nzohuruduka vuba na vuba shaka nkabipostingira rimwe, ariko burya nasanze bitaba byoroshe kuko hari igihe ngira nk'ivideo zibiri ibeteri rikaba ryuzuye canke rihagaze bikabasaba ko nshira kwicaji, kandi hanyuma kandi ugasanga ndiko no gufasha umuryango wanje guteka canke gutora abana ku ishure kuza hirya no hino. Ubwo rero nasanze rero bitari ibintu byoroshe, niyo mpamvu rero n'ubu unya intaki bandanya. Rero nariko ndababwira ukuntu umwana wanje yapfuye, n'ukuntu baraza kumunyosha nkamwosa, n'ukuntu rero hageze aho wa wundi nawe nari nsigaranye nkabona baramuciye indasago nyene, ibintu nk'ibyo byarageze aho rero aho bikomera. Bimaze gukomera jewe nyene ndomoka ngenda mu yindi village sinibuka izina, ariko kuva aho naba uja nyahandi hari hagatambuko. Hanyuma abantu twava hamwe baranyakira, bampa inzu yabo ya makanaki ndayibamwo. Maze kuyibamwo rero narababwiye, ndumva kumure nabo narababwiye, nahitanye Bibiliya ntangura kuyisoma. Rero naragiye kuri Hasere, ngiye kuri Hasere ndabwira umukuru wa Hasere kuko bari abatanzania kandi bari banzi, bari baramaze kumenyera bivanye na wa umudamu yitwa Alice Yankunda, bari baramaze kumenyera rero ibintu nk'ibyo. Nibwo rero ngiye muri Hasere ndabwira umukuru wa Hasere, ndamubwira nti rero jewe muri Sekabira homba sinorohewe, namuwe kuhava, ndasaba rero unyimurire ikade murabike ahandi hantu mu ikibanza nshobore kubamo. Umukuru wa Hasere tiye wagaye watevye utarabivuga, ati ngomba kuguha ikibanza. Mugabo arambwira ati none kubera iki utari kumwe n'umugabo wawe? Ati burya rero umugabo wanje dufitaniye ibibazo, ati ntanshigikiye nta nkunda, ati niyo mpamvu ndiko ndagerageza mveyo kwanza, ati naramaze kuvayo ndi guturatura, nkeneye ko nyimurira ikade mukampa n'ikibanza niyubakira mw'inzu. Arambwira ati Everine rero wewe ushobora kwiyubakira ufise umugabo, ntegerezwa kurondera se uwo mwana ategerezwa kukubakira, kandi ndumva yaramuzi. Hanyuma arambwira ati rero nzogenda kumuraba hajya kuri stock akora, nzomubwire ko ngomba kuguha ikibanza hanyuma akakubakira. Ati sawa nta ngorane. Mu by'ukuri yaragiye aramurondera, aramubwira ati umugore wawe ariko araturatura n'umwana, ati rero ahaba ntamerewe neza ngomba kumuha ikibanza hanyuma ugende umwubakire. Umugabo aramubwira ati yewe gaye tujya mugore ahubwo ni n'umusazi. Ingira yo bayamubwiye ko ndi umusazi, Imana dutabare cyane. Ati ujya mugore atazarambeshera ku umwana ujya mwana afise ngo ni umwana wanje kandi atari umwana wanje, atagumanye dekera kujya mwana kandi ujya mwana si umwana wanje. Ati jewe umwana wanje twabyaranye yarapfuye. Ati kwe ngwego. Aramwumviriza. Hanyuma bica biba ngombwa ko wa mukuru wa Hasera ndondera, hanyuma arambwira ati Everine rero umugabo wawe yambwiye uku, atariko nubwo biruko shaka nzomurondere mwicare ndabumvirize tubumvikanishe. Ati yase ati nahato kubera umugabo azarafasha uwo mwana wiwe. Ati ntakiba cana mubwira nturazi ujya mugabo wanje isa wiwe na mama ni gishiki na gisaza. Ati jewe ujya mugabo turababyara. Ati rero jewe nta kibazo n'ikibanza unyimurire ikade
njyewe ibyanje nawe tuzobimarira mu muryango. Basa taravuga ati uko ari uko rero ubyifashemo, ati nta kibazo, ati nzokwimurira ikadi, ati rero genda muri Rumasi na Rukore aho ngo kumva ko wishimiye wonyene, aba ari ufata ikibanza uzocuza umbwire nzocenda kwa kwimurira ikadi. Ati ndanamubwira ati kandi ifise ikadi zibiri, ati Everine nta ngorane naho zizoba zitanu wowe nzokugirira neza. Ati sawa. Nibwo rero naciye nja muri village y'ahantu hitwa B3 nyene ndaba ahantu nishimiye. Village ya B3 yari village nziza, yarimo n'isoko. Hanyuma ndashima ahantu nyene abariho mfata ikibanza, ariko kandi hariho n'uwundi mumama twari tuzinanye, wa mumama nigera kubabwira kwa muganga, yahora avuga yigeze kuba n'abagwariye kwa muganga, yaragwajije umukobwa wiwe hanyuma nawe akaza kugwara. Noneho umuhabara w'umugabo wanje twese akavuga ngo turi abagore banaka twese ngo ni volontaire aratugwajije. Basi kandi n'uwo mumama nyene yari n'umugore wa mwene wabo, yari umugore wa mubyaranje, mubyaranje yari yaraje mu nkambi asize umugore mu Burundi, nyuma baca bafatana na nyamugore. kandi nibwo rero nafataho ikibanza, hanyuma ndafyatuza amatafari, ndarondera abantu nyene barafyaturira amatafari, hanyuma ndubakisha inzu nziza y'icyumba. ariko mana amafoto nzoyabereka, nzogera igihe ndabereka amafoto. Ndubaka inzu ariko ntimwumve ngo ni inzu nziza, namwe murazi byo mu nkamba, ariko inzu y'amatafari y'ishitingi yose iri mu cyumba hagati, je n'umwana wanje. Hanyuma turahimukira turahaba. Tumaze kuhaba bana b'Imana, ngarutse inyuma gato, naramaze kwimukira aho hantu. Mbega nyene muri make narahimukiye, narakomeje ndahaba, ariko hari umuntu nahora ngenda kubwira yuko yonyumvikanisha n'umugabo, agaca mbwira ko namushatse ntarihiye, tutari dukwiranye, ko ari umuhirimbiri, atumva impamvu namukunze kubera yari umwe mu bategetsi b'inkambi. Nkamubwira nti oya, ujya ni mubyaranje nta ngorane, akumva ko yongira umugore wiwe, kandi yari umugabo afise abagore barenze 6. Rero sinamwemerera nyene, sinari kumukundira. Mu nkambi yaho hantu Rumasi hari abagabo bitwa ko wasanga mbere banahategetse, hari ukuntu bitana ngo bakaka, bari n'abayisilamu. Muraza abayisilamu nta kosa ryo gutunga abagore barenze 6, kuko yari afise abagore 4 mu nzu imwe, kandi harimo umunyarwanda, umwarabo, umutanzania, mbese nyene sino byondagura ibyiwe ibintu nk'ibyo. N'abandi rero baba bafise abagore nyene ibintu nk'ibyo, barikebeye nyene aho Rumasi, ari abategetsi bo nyene baguma bahana imyanya, ata wundi muntu yopfa kubinjiramo. Mugabo ya nyamugabo akumva oya, akanyumvisha ko umugabo wanje yari umuhirimbiri, ariko mu by'ukuri se w'umwana wanje naramukunda, kandi nari naramaze kumva ko nanyase ntazosubira no kwiyumvira ikiyumviro cyo gushaka umugabo. Ndavuga ntapo ndiyicarira, ariko narababaye kubera ibyo yari amaze kungirira, byari bimaze kuntumuza. Mba ngaho mw'iyo village, mugabo nyuma umugabo aza kunkurikirana, kandi n'igituma wa wundi wo muri hasere namubwira ati ibyacu tuzobimarira mu muryango. Na igihe nari nkiri inkumi canke se igihe yari akintunze, hariho ikete yari yaranyandikiye ry'urukundo. Iryo kete naryo, ako gakete ahubwo n'ubu ngiye mu bikaratasi nazanye muri Australia, ngira ako gakete nokabona. Ako gakete nari naranakabitse mvuga ati niko kazoducira urubanza mu muryango w'iwacu
wo kwa mama no kwa ba papa. Basi rero wa mugabo amaze kubona nariyubakiye narimukiye hahandi yaraje kunkurikirana arantorera abashinga ntahe antoreye abashinga ntahe ariko barabagenzi biwe barambwira ko umugabo aravuga ngo naromotse ngo ntwara umwana wiwe mu gahinga ngo atazi iyo ngiye ngo ntiyumva mbese nyene nkaho je ndi mu makosa baranyumvisha kubera nyene harimo uwo mugabo nyene harimo uwo mugore yaba aho nyene nari nimukiye ariko yari umugore wa mwene wabo ariko kandi uwo mugore ahari Imana imugirire neza nawe ndipfuza kumwumva kubera hari ahantu yangiriye neza na hamwe nari mu bitaro yarangiriye neza ariko nawe yari umuhabara wabo mugabo kandi ntiyanyanka yarancira agace kuri bimwe na bimwe nyamudamu rero nawe yararimo muri abo bantu banjanye ahantu mu Katabesha baranyumvisha rero ngo ninsaba ikigongo umugabo ndamuhongere kugira yongere kuntahirira rero erega banca amafaranga 4,000 ngo mpongere umugabo kandi urumva umugabo yarazi ko amafaranga ndayafise kandi koko nari ifise amafaranga kandi nigihe naje Burundi na amahera amwe nari narayasize mu Burundi mbere mu Burundi nari narasabye baranguriyeyo ni parasera nibwo rero nababwira nti jewe mpongere umugabo ndamuhira amafaranga 4,000 by'amatanzania igitenge cyagugwa 3,000 ndavuga ati aho kugira ndamuhonge jewe nzogenda muri gitenge 3,000 nje ngura ibirato by'1,000 nambarese neza abandi basore bazonkunda kandi kweri sinari kubura umugabo rero arigumura ko suzugurana ibiki nibiki jewe nyene ndavuga ati sishobora kuguhongera nibibaho barambwira ngo ningende ngo ninavyimvira ngo nzobatumeko ngo hanyuma ngo nzesubize hamwe n'umugabo ngo batunge ngo bihere mu by'ukuri nari naramaze kubabara no gukomereka kuko ndavye bimwe yari yarangiriye muri gitara kihakana umwana nkaraba nibyo kandi yari yangiriye umwana wanje yanapfuye ntiyigeramo agaciro ko kugira ngo anashigikire canke abone ko yokwitaho n'uwo mwana wundi nari naramaze kubabara ndavuga ntoye kandi numva muri jewe ko ntazongera gushaka umugabo nkiri mu nkambi ndavuga nti gushika ubu nzokongera gushaka umugabo narahungutse narageze iwacu kwa mama mba mu nkambi harahera igihe rero ndavuga nti uko vyogenda kose reka ngende kumwitwarira ahantu kuri service community barafasha abagore n'abagabo bahukanye canke bashwanye ibintu nk'ibyo ndavuga nti reka ngende ndamwitwarire azoze arampa ibirezo by'umwana kandi nariko nabikora numvise ukuntu nyene mbonye abandi ingene babafasha abahukanye ndavye ukuntu abagabo babo baza bafasha abana ndagenda nitwaye rero baramutumako turahahurira tumagiye kuhahurira baratwumviriza hariho rero umudamu w'umutanzania yari mukuru nyene kuri iyo service community ariko nyene kwanza sinibaza ko yari n'umutanzania ahubwo ngira yava n'ahandi hantu mugabo agakorera aho hantu nyene afise igiti gikomeye nyamudamu aratwumviriza hanyuma ngira n'Imana umukuru w'aho hantu mu bakimbizi canke se mu mpunzi yari wa mugabo yari yarabaye koseye yahahandi muri be ya mbere tukiri Gitare hamwe bari barashatse kunyicira umwe yahora akunda kutwumviriza n'umugabo kandi uyo mukoseye yitwa Simbuga Samuel aba mu giteranyi
nukuri ahari Imana yo mwijuru izokomeze imugirire neza. Nuko nyene bavuga ibintu ncagagura. Uyo mukoseye nkiri hahandi Gitare na wa mwana wanje akiri uruyo afise nk'ukwezi kumwe, naje kumusabira ibatisimu hanyuma arabatizwa. Uwo mukoseye rero kuko niwe nabona yari n'umukristo na madamu wiwe aho narindi, ncana musaba niwe yari yarambyariye umwana muri batisimu. Kandi koko Mana, Imana yo mwijuru izoze izomumpera ijuru nyene, izomumpezagirire igirushira zaho genda musabira kuri Yezu. Yezu yambwiye ati mwana wanje icyo uzosaba Imana cyose uzogihabwa. Imana yo mwijuru izompe tuzohurire no mwijuru nkuko twagiye turahurira ahantu hatari hake. Rero uwo mupapa aratwumviriza, urumva nyene bari kumwe n'uwo mumama. Nyamupapa aranamubwira ati rero ibintu aba bantu byabo byahereye muri Gitare, amubwira uko abizi basi. Mugabo uwo mumama akamubwira ati rero wa mugabo we ugomba gufasha uyu mwana wawe. Nawe akarahira ngo yango je ngo si umwana wanje ngo twabyaranye ngo yarapfuye. Nibwo rero hageze igihe umunsi umwe turataha baduha iyindi randevu, twongera turasubirayo. Dusubiyeyo rero hari ikintu nibuka mu mutima wanje canke mu bwenge bwanje nyene kitaza kizimangana, na cane cane ko wa mwana wanje nawe yamabyibuka. Uwo muhungu wanje ubu afise imyaka 26, mbere ngi hafi 27. Yego kubera ngiranda murusha imyaka 17, namubyaye afise hafi imyaka 18. Ubwo rero je afise imyaka 48 sintinya kwivuga basi. Ubwo rero uwo mwana w'umuhungu wanje yari afise nk'imyaka hafi 4. Twagiye kuburana twicaye, kubera twaba twicaye ahantu nyene mu nzu, ntumurumva si bimwe byo mu mavirage kuka n'ubuhita yatwumviriza. Oya, twaricara nyene imbere mu nzu mu mafoteya meza nyene. Nuko twicara hanyuma nkabwira nyamwana ati urabona uwo papa wawe, mubwire papa wawe tisha uranyasuri papa cyashitani kizogukubita. Wa mwana akamubwira ngo papa ngo uranyase nguri papa, waranyasuri papa cyashitani kizogukubita. Agacuri ku mutwe nyene akumi, nkamubwira ati mubwire ati uranyasuri papa ati Imana izoguta mu muriro. Akamubwira ati uranyasuri papa Imana izoguta mu muriro. Nyene nkaza ndamosha tujambo, nawe yari umwana atavuga ati ibi nibiki ndimwo, nkaza ndabimwose. Nyuma rero akavura hanze kariko karagwa, wa mwana yari yifitiye akantu k'agakopo, agasohoka hanze agatorera mu tuntu tw'udusenene, yamavyibuka akabimbwira. Muntu w'umugabo nyumviriza, musore nyumviriza, uzi ko wahemukiye wasi umwana wabyaye nakaga wikwege, ukabuzi ko umwana wawe yase umwana ari umuhungu canke ari umugabo yase umwana ku mukobwa yateye inda canke umugore, uramuhanura yemera umwana. Si byiza kwihakana amaraso yawe ari amaraso yawe. Urumva rero naho yaramwihakanye, ariko ubu yaramwemeye. Imana idutabare cyane. Ubu yaramwemeye, baramwemera. Ariko kwemera umwana ari uko ubona yifitiye ubuzima canke afise aho yigejeje. Ariko kandi niko Imana yari yarabiteguye. Mugabo ndakwipfuriza kutampa umwana. Nyimba ari igikomere nagize mu buzima bwanje canke cyambabaje, ukubona uwo mugabo yarase umwana. Aho hantu twari twicaye rero, uwo mumama aramubwira ati rero ugomba gufasha uwo mukobwa ukamuha ibirezo by'umwana, ukazuragurira impuzu umwana. Ngo je ngo si umwana wanje nyene ngo ariko urashobora kwihakana ngo uwo mwana musa kweri, ngo uwo mwana musa ngo rega ngo nitworeka gusa kuko turi umuryango. Icyo nicyo yaca yitwaza. Rero uwo mudamu aravuga ati hariho uburyo bwo kumenya neza ko umwana ari uwawe, ariko n'uburyo bukomeye.
tuzotuma akabahinga bava nyuma yavuze Dar es Salaam nyuma yavuze Kenya bazoza gupima wewe n'uyu mwana icyo bita DNA tukazosanga ari umwana wawe. Urumva ko ibintu twagomba tubyoroshe ariko amaheru ukorera ati tuzoza tuyacamo kabiri ati kandi biteko n'amandi uzoyatanga. Nabaca aravuga ati nkazosanga ari umwana wanje nzoca namutwari wanje nzoca namumwaka muzoca mumumpanda mujani wanje. Naye nkavuga nti jewe sinoguha umwana wanje sinzoguha umwana kimwe cyo wowe waruntunze warundeze warampohoteye kandi ari wowe nabona nk'umubyeyi wanje. Gushika ubu rero nanje umwana kuba ndi kumwe n'umwana nabyo birampa amahoro. Ati rero nta mwana nzoguha uzofasha umwana. N'uwo mudamu nyene aramubwira ati ntazoguha umwana uzoza uhora umuha amahera tuzogutegeka. Umugabo nyene arumigwa. Hanyuma rero uwo mumama arapanga ingene azokora ibyo bintu nyene arambwira ati wihangane tuzopima DNA kandi ndabona umwana arasa na se ntugire ubwoba ikibazo cyawe kizokemuka. Ndamubwira nti muvyeyi jewe n'imbere y'Imana ndazi neza ni umwana wiwe ni umwana wiwe. Ati nta bwoba nta n'ikibazo na kimwe mfise ati ni umwana wiwe. Basi rero ikibi ingorane naje kugira rero bya biri kuri gahunda bimeze neza byaje kugera kuri gahunda n'ikinyarwanda kuri programa n'iki frasa mbese nyene byageze aho bamwimura gukorera mwiyo nkambi ya Rukore atarankorera ibyo bintu. Sinaba nkimubona ngiye kubikurikirana barambwira tewe ati buriya rero wa mudamu baramwimuye atariko kandi hari gihe hazoza uwundi hanyuma uwo wundi aje tukazomusikiriza ikibazo cyawe kumbura akazobibandanya. Basi rero byanditse bizimanga nuko ariko bana b'Imana hari gihe twiyumvira kutwicira inzira Imana yaraduciriye inzira. Reka tugendeye mu inzira nziza Imana yaduciriye kubera ko hari gihe byaza kugenda neza ntari no kugira umutima wo hari ibintu bitari kugenda neza. Aha nicaye ubu ndiko ndavuga inkuru nziza canke mvuga ubutumwa bwiza canke nshinga intahe ntabyo mba ndiko ndakora kuko intahe ndamaze kumva ko hari abantu iri kiragirira akamaro. Basi rero byaciye biherereye jewe rero ndabandanya ndabaho mu nkambi imba muri ya village ya B3 hanyuma ndahaba hagera igihe haba ibintu by'amatora nako hataraba ibintu by'amatora narababwiye ko nari secretary wa bamwenye giti. Rero haza kuba ibintu hariho wa mudamu yitwa Alice Yankunda hakaba na wa mudamu n'ubundi mutadamu nyimba yitwa Veronica ya nawe yari umukuru w'igisata kimwe kuri service community. Nyamudamu rero hari uwundi mudamu w'umunyarwandakazi w'umutanzania n'uwo mugore w'umunyarwandakazi yari afise umugabo bakorana mu kindi gisata cyabo yari nk'umuhabara wiwe. Bakumva rero jewe bakangwanya ko ntakwiye kuba mwenye giti ntakwiye kuba ndi mukuru mbega ngo w'abadamu. Sinzi ko ibyo bintu noba narabivuze ariko nyene byarageze aho biraturumba biraja muri hasere. Sinubuka ko noba narabivuze hasere baricara baravyumviriza. Uwo mudamu yitwa Alice yavuga ati Zipora ntabwo ari mukuru w'abagore, Zipora n'umukuru w'inkambi yose, baba bana baba bagabo bose ni mukuru wabo. Rero byaragumye birazugumba hanyuma
baragera igihe rero barahera abantu ngo bazoze kunteranya yuko ngo nanditse abagore hari ibitambara bya gatuku byasa nk'uko batanga mu nkambi yuko ngo nanditse ngo abagore ngo ndabatse amafaranga 200 ngo kugira ndabahe ibyo bituku bya ibyo bitambara bya gatuku byavaho kuri service community mu gisata kindi runaka ariko byaba byavuye muri haseri. Rero bagirondeye abadamu bahantu bitwa muri village ya B5 baza kunyagiriza ko ngo nabatse amahera 200 kandi mu by'ukuri kwari kumbeshera kugira barabe ikintu cyo nkura kuwo mudamu w'umutanzania. Hanyuma ibyo byose barabikora uko bishakiye. Odi baendereka ndeke tubandanya niya kabiri mwarahezagiwe n'Imana.